Hello bakunzi ba J Steve ndonge kubaramutsa nizere ko mumeze neza nizere ko muguwe neza kuri micro ni Aime Tresor niyo nkuru kuri uyu munsi rero turi mu buterere turi kumwe n'umufrere ngaha inza kumubaza ikibazo kimwe imbere yuko mbaza kumubaza ngira amazina muhereza abagireke ababwire akazina kiwiwe. Je nitwa Uwizeyimana Serge. Inde? Uwizeyimana Serge. Okay. Serge shanga ndakubaze ikibazo kimwe. Turabizi yuko uyu muntu yari karafungura uri kurafungura haraza umuntu akakubwira ati bon appétit. None mu Giswahili baca bavuga gute? Bon appétit tuvuga ati merci. Oya mu Giswahili baca bavuga gute ushatse kubwira umuntu ati bon appétit mu Giswahili? Bon appétit gisegura ngo bon appétit kivuga akayabagu. Uvuga akayabagu byimwa kantu. Akayabagu ni mu Kirundi mu Giswahili nawe baca bavuga gute? Bon appétit. Bon appétit. Acha kibaza kiragoye. Je banyita Imana Derek. Okay, Derek nashaka ndakubaza akabazo kamwe. Uyu muntu yari karafungura mu Kirundi baravuga ati akayabagu cyangwa bakavuga ati bon appétit. None mu Giswahili babivuga gute? Mu Giswahili iyo umuntu ariko afungura mu Giswahili bavuga mu Kirundi sawa je mu Kirundi mu Gifaransa bon appétit mu Giswahili naho appétit ku meza. Abantu muri tera gateka. Etwa Gahoranya Auguste. Auguste je ngira ndakubaze ikibazo kimwe. Mu Burundi cyangwa abarundi turazi umuntu yari karafungura umushitse ko ramubwira akayabagu. None mu Giswahili naho bavuga gute? Wanamwambia bon appétit. Wewe. Bon appétit ni Gifaransa. Ewana. Ntunkoroge. Banamwambia bon appétit kwa jua mu Kiswahili. Mu Kiswahili nayo wanamwambia ewana. Kayabaga kuyabagu. Akayabagu ni Kirundi shaka ukivuge mu Giswahili. Mu Kiswahili banasema ewana kura kwenye kayabagu kengi sana. Ariko man biragaragara ko ufite ikibazo kabisa gikora. Oya none kirashika neza. Ewana mu Giswahili baravuga ngo nakayabagu mu Kirundi. Ewana mu Kiswahili unanihusisha ndugu yangu. Umva ikibazo cyamunaniye guys, cyamunaniye kweli. Nitwa Said. Said nawe? Twa Jamari. Okay. Imbere yuko ngira ndababaze kana kwabazo reka vuga uti. Iyo umuntu yari karafungura mu Kirundi umushitseko uramubwira akayabagu. Mu Gifaransa ni bon appétit. Eske mu Giswahili naho bacha bavuga gute? Ingena vyumvira gatoya. Wewe? Navyanze. Ya. Mana yo mwicu. Kengira ni icumu. Navyuzi. Reka tumurindire Said abanza ciyumvira cagiriki. Acha tubwira nubu nikirazi. Oya. Oya. Virasi? Mu Giswahili. Oya virasi bazi. Umva ikibazo cyabananiye bose ko ari babiri. Ciao.